nagize ingorane y'umugongo uruti rw'umugongo ngira n'ikibazo c'amagufa y'imbavu amakote atatu aragira ingorane zikomeye mbere rimwe riravunika ku buryo hari igufa ryarivuye ko ngendana ico gihe rero aha mu kiyunguyungu amagufa abiri yaho ntameze neza uko abaganga bavyerekana. Umaze imyaka ingahe wivuza? Maze imyaka 7 nivuza. Jesus. Ububirigi rero barashoboye kutubonera ibitaro bishobora kunyakira baca bansaba amafaranga amayero 4,000 n'utundi dukeya turenga ko nkuko bazoza barabibona kuri platform bampaye ku bitaro bampa na konte nshobora kuyacisha ko nkayashirako. Isaac TV. Mwiriwe na mwaramutse bivanye aho muherereye ni Gakobwa kuri micro tukaba twagendeye mu kinama muri Muyinga kujya kabiri inomero 3. Mama mwiriwe neza muraho kaze cyane murakoze twege n'umuntu yadutumye ko atubwira tuzi ari umuntu adukeneye ari umuntu ashaka kwitura abantu kuvuga ivyiwe cyo turavuga reka tuze turashaka kumenya mwitwa bande kweki mwashatse kudutumako kaze. Murakoze cyane nitwa Uwimana Fidela ndi mu mama nkabandi nyina w'abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu 1. Urubatse? Ndubatse mfise umugabo umwe. Eko baragutumye ko kubera nifuza ko mumvugira kugira ngo irijwi rishika kure rya Isaac TV rishobore kunkorera ubufasha bwo kumvugira kugira ngo nshobore kuronka uko nshobora kwivuza kuko irijwi ndabizi ko rigera kure. Ego ku mpamvu z'uko nagize accident y'imodoka imyaka 7 iraheze. Wagize accident y'imodoka ufite ikibazo amadrahe ico gihe ngira accident y'imodoka dufashe ubibwira abanwanyi kugira batahure ikibazo gihari. Ego murakoze cyane nagize accident y'imodoka hari muri 2016 hanyuma rero ico gihe nagize ingorane y'umugongo uruti rw'umugongo ngira n'ikibazo c'amagufa y'imbavu amakote atatu aragira ingorane zikomeye mbere rimwe riravunika ku buryo hari igufa ryarivuye ko ngendana ico gihe rero aha mu kiyunguyungu amagufa abiri yaho ntameze neza uko abaganga bavyerekana bivanye na scanner nagenda akoresha nyinshi. Urumva ko iyo myaka yose ndayimaze nivuza. Umaze imyaka ingahe wivuza? Maze imyaka 7 nivuza. Jesus. Wihangane. Murakoze cyane. Uwo waragerageje kubandanya wivuza uwo warahinduye ibitaro canke abaganga kugira bende bageraho basaba kuja kwivuza hanze uwo wivuje hehe na hehe? Nagiye ahantu henshi hatandukanye kwivuza. Narivurije Nairobi, narivurije Kigali mu Rwanda, narivurije no ngaha muri Kira, narivurije no kuri Hôpital Militaire. Urumva ko iyi myaka yose maze y'ubwo buzima imyaka 7 maze ntonda kwa muganga ndafise n'ibinini by'ububabare nkora ko buri munsi sinshobora kuvyuka ngo nibagire kukinywa cyabaye nka kire. Ego mva ko wagize accident kumwe n'abana bo ntaco babaye? Nta na kimwe babaye. Imana ishimwe. Amen. Bakunzi ba Isaac TV murumva ko bitoroshe ntivyoroshe imyaka 7 umuntu ari hasi ari umumama uratwa mama bagira vyinshi ngo ni mama bo k'igihumbi agumye hamwe murumva yuko bitaba bimworoheye ariko rero Fidela wacu courage kwanza nabonye urashoboye Imana yaraguhaye umutima wo kuvyakira
Ego ndashima n'Imana ko yashishikaye kumpa umutima wo kuvyakira kubibamwo. Kare nahora ndi umumama nyene asohoka akagenda nkaja gucuruza utuntu nkatunga umuryango. Uyu munsi ntibishoboka, imyaka 7 iraheze. Ndashimira n'abantu benshi bagiye baramba hafi ukuntu nyene nabaye hasi. Iki gihe cyose nagizwe n'abantu, ni nayo mpamvu niyambaje Isaac TV kugira ngo imvugire n'ubundi abo bantu bagize umutima w'ikigongwe haboneke n'abandi biyongera ko bagira ico bamfashisha kugira nshobore gushika hanze mu mahanga, mu gihe bari bamaze kumbwira yuko ino badashobora kumvura kuguma bamvura. Mugabo urumva ino gusa abaganga baguha imiti y'ububabare? Iyo miti y'ububabare ndayigura naho nyene mfashijwe n'abantu. Hanyuma rero ikamfasha n'abaganga bayinyandikiye, urumva ko ndayimaze kw'igihe kinini. Ego. Bo bakaba barabasavye kuja mu kihe gihugu? Ico gihe barankoreye komisiyo medicale nkuko byerekanwa n'abaganga. Hanyuma rero ivyo tuca tubirungika mu Bubirigi. Mu Bubirigi rero barashoboye kutubonera ibitaro bishobora kunyakira. Baca bansaba amafaranga amayero 4,000 n'utundi dukeya turenga ko nkuko bazoza barabibona kuri platform bampaye ku bitaro. Bampa na konte nshobora kuyacisha ko nkayashirako, hanyuma bigakunda nkashobora gushika mu Bubirigi kuja kwivuza. Impande y'aya mahera akenewe harabaho n'ibintu byo kurondera visa. Niyo mpamvu umuntu wese afise icyo ashobora gukora ashoboye kumfasha, Imana ikazomuhemba. Jewe ntaco nobona no muhemba, mugabo Imana yo mwijuru izomuhemba. Yego niyitibagirwa imirimo. Murakoze. Nukuri ubufasha burakenewe kandi wakoze kutwizera kudutumako. Isaac TV turabikwemereye, turashikiriza iciyumviro cawe, amasabo yawe, turasavye Sebarundi, turasavye n'izindi nzego, turasavye amashirahamwe, turasavye amasengero, umuntu ari we wese, umuntu wese abishoboye, uko abishoboye, udafise n'uburyo n'amasengesho yanyu arakenewe. Hama kuba wadutumye ko washaka gushikiriza ico ciyumviro, washaka kwisabira iki wowe ubwawe? Murakoze cyane, nashaka gusaba umuntu wese abishoboye, uwo ari we wese, ku buryo yogira ico anterereye azogihemberwa. Nukuri nico catumye ndabatuma ko kugira ngo irijwi ryanyu rigera kure, rishishikare n'ubundi kunkorera aho ntoshika bahagere, irijwi rihashike, hanyuma uzokumvira ijwi wese afise umutima w'ikigongwe. Nanje ndashaka kuvyuka kugira nshobore gukorera urugo rwanje. Abana banje baracari bato, bagomba kwiga bagashika kure. Hanyuma rero nanje numva nokomera nkakira, nkabandanya gukora nkuko nari nsanzwe nkora, sinahora ntega amaboko. Wizere mwijuru hari Imana. Amen. Wizere iyagutambukishije urya munsi, iyakurokoreye abana atanumwe akomeretse, nisha kuguhagurutsa naho. Irabishoboye. Ngiko yariri kera ngo nino saha nikwiri. Amen. Ni Imana yacu nyene idahinduka. Wizere, hama ndakwizeje ko abantu tuwe turasaba, hama Imana igahezagira, Imana ikishura. Ariko amasabo yawe, ivyo uri kurasaba, ivyifuzo vyawe, nukuri abantu bizobashikira. Nababwiye undi bose n'abarundi kazi n'abanyamahanga bari ngaha, umuntu wese afise umutima urukundo, umuntu afise umutima wo gufasha. Umumama aba mu Kinama muri Muyinga kurya kabiri, inomero 3. Inimero y'umugwajije ushaka kumurondera ko yitwa Denise ni 61 378 091. Iyo niyo nimero y'umugwaza. Hama Eco Cash ni 71 987 819. Uwimana Fidèle ni yuyo mama nyene agwaye, akaba afise na nimero ya compte muri BBCI 10 19 713 bar 001 108 BBCI.
mwese turabasaba ubufasha mubona umumama ahari n'ikibazo gikomeye cyane ntivyoroshe none mama twubaze birashobora gushika ukicara birashobora gushika ugahindukira ukaryamira urubavu oyaye iyo myaka indwi yose ndayimaze njyama uko nyene mubona ameze yego sinshobora kuryamira urubavu sinshobora kubika inda ntibikunda hanyuma ku byerekeranye no kwicara sinicara ngo mare umwanya munini oyaye ntibikunda mbabara ukamenga nikoreye umusozi wose mu mugongo mu mugongo hanyuma guhaguruka naho nyene baramfasha ngahaguruka nkashobora kugendagenda buke buke ariko urumva n'ivyo vyose ubikesha abaganga ndabikesha abaganga kuko nibo iki kintu aha ndakiryamana nkongera naho nja hose nkongera nkaba ndagifise urumva ntushobora kubaho nka porteze urumva iyi porteze ngomba kuba ndayifise kandi nayo nyene abantu bagize ico bakora kubwiye nabo nyene Imana ibaha umugisha kuko n'abantu babikoze baheba uburyo bwabo barayitanga barayingurira kuko abaganga bari bayinyandikiye Imana ibahezagire hama bakaba basavye amafaranga angana gute bansabye amafaranga 4,000 vy'amayero birenga ko dukeya bambwiye ko ashobora kurenga ndi kwa muganga bivanye n'ivyo bazokora none muri iyo minsi iyo myaka indwi nuko ndavuga iminsi muri iyo myaka indwi wowe warisavye ubufasha hari ishirahamwe wowe warituye canke amasengero barahari aho warateye akamo ukumva muri iyo myaka indwi maze jewe urumva ko ngikomeye nari mfise utuntu nakora nabanje kwifashisha ubushobozi nari mfise hanyuma umuryango nawo urashirako akawo karenge hanyuma n'abagenzi n'inshuti ntashira hamwe nigeze nitura ndagituye nyene ubu kubera ko mbona yuko ntakibishoboye utakibishoboke no gufasha cyane ntakibishoboye uya n'amata no kuyagura n'ubufasha bw'umuntu abahevye ivyiwe akayama sinkibishoboye urumva imyaka indwi ndiko ndatonda kwa muganga sikanere MRI zirazimvye gose mu gihugu c'u Rwanda niho nazikorera murumva yuko uya igituma nkeneye ayandi ubufasha birumvikana no kubera ico gihe cyose naraherewe yego mugabo urafungura ibintu vyose nta kibazo ugira oyaye sifungura ibintu byose kuko kumara ico gihe cyose ngwaye harahavuye haziramwo n'ubugwaye bw'amara ama inteste amara mu kwezi kwa gatatu barambaze amara hanyuma rero bituma hariho ikintu bambuza ibintu byo kurya bimwe na bimwe ubu ikintu gushobora ni ibintu by'imboga ibintu byoroshe nibyo ushobora kurya by'ivyamwa yego ufungura ibintu ari byo byose urumva oya bakunzi ba Active murumva ko ibintu biri ngaho bitoroshe imyaka indwi umuntu yicaye akene kuja kwivuza hanze no gufungura murumva yuko bitoroshe nukuri turateye akamo turabatakambiye umuntu wese afise umutima w'urukundo adufashe azarabu no mu mama amashira hamwe nukuri turatakamvye uyu mu mama akeneye ubufasha akora asaba imfashanyo yo kuja kwivuza mu Bubirigi nukuri imfashanyo yanyu ni mugisha munini kuri no mu mama kuko turacafise ivyizigiro kuzotambuka ego je ndambuka cyane nizeye Imana ingejeje ikigihe ego Imana yaretse ico gihe cyose ntugende igufise umugambi ego cyane hama murakoze cyane nawe akamo mwaduteye twabitavye kandi nukuri turabishikiriza abadukuriye turabisaba hama twege dusabe Imana yishure Imana yo mwijuru ibaho umugisha nukuri uvyizere kandi Imana izobikora ngo ko yari rejo ni kwiru no munsi kandi ni kwizokwama amen hindagurika amen ko twizeye ukuboko kwayo kw'inkomezi kandi umuntu wese azogira ico akoze kubwibi Imana yo mwijuru izomuha umugisha murakoze cyane nawe mugware mukira murakoze cyane mukomeze kwihangana namwe mugize neza sawa murakoze Isaac TV. Oh.